ikibonobono uwo kirima bikamubwira uwo kirima nuko kizomuha amafaranga mu mwanya muto mu gihe kirekire. Umunywanyi wo muri koperative Kibonobono Oil adukeneye tuzomutunganiriza neza nta kibazo na kimwe, turahari ku bwabo kandi tuhari ku bwacu ku nyungu z'umunywanyi wari we wese wa koperative. Ngiye kuvyigisha mbere ndohera ku bana biwanje batangore binjire n'abandi n'ababanyi ndababwire. Yego je no hamagarira abene igihugu nka bose kwitabira uwo mugambi kuko naco umugambi nacenda gushima kubera ari ibintu tuzorima, ibigori turabirima, nta yindi nyungu twiteza turi uko tubigurisha mu isoko, ariko byo umuntu azoba ari muri koperative. Yego tumaze kwiyegeraniza muri koperative duca turima ico giterwa, wakirimye ku giti cawe ugishoye twebwe ikiro tuguha ibihumbi 5. Twifuza rero ko muba benshi kugira ngo mwinjire muri uyu mugambi. Twaravyoroheje cyane gose. Murazi ko ivya gusa bavuga ko bitera ubwenge buke, rero twebwe mu mugambi mu kujamwo dusaba kanoti gashika ku bihumbi 6. Utanze ibihumbi 6 ukaburonsemo umutahe umwe, ukabura baye umunywanyi. Ukirindiriye inyungu ushobora kucuronka akazi. Aha naba tugomba tuzane ngasi nziko babazaniye amakontra yabo, dusiga tuba propose du contrat baca basinya. Ukirindiriye inyungu turafise rero umunywanyi wese yaguze yashize mu byo 6. Nababwiye ko turafise igisata cyo kuziganya no kuguranana kuko turi benshi, turi kumwe n'abashoboye n'abadashoboye. Rero twaravuze duti nk'abantu baba ariko bafise utwo bikorera kugira ngo babe barabaho bakirindiriye inyungu akanya abarundi bataravyumva, twe turaziganya twongere tuguranana. Hello murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizwa na jewe Omario kuri Agate TV. Uyu munsi turi mu ntara nziza ya Ruyigi. Ati rero tuzanywe n'iki? Tuje gusensibiliza igiterwa cy'ikibonobono kugira bijukire abanyagihugu kukirima, bongere banijukire kugura imitahe. Nkuko bisanzwe rero ndi kumwe na David, mumeze neza? Ego ndameze neza, ndashimira Imana. Twagize urugendo rurerure, ubu naho turi mu Ruyigi. Turashimira Imana tuzigamye, turashimiye na leta y'u Burundi duha umutekano kubera atamutekano hari twoshobora gushika hano. Turashimira akoro leta niyo iduha uburenganzira bwo kuza gukora ibi bikorwa hano. Hanyuma rero jemeze neza, ndagushimira Omario n'abako baradukurikirana kuri Agate TV. Ni cyagikorwa nyene twatangura kimwe nyene mwemera yuko muzoduherekeza kugeza ku kanyuma. Gushika intara zose z'u Burundi tuzishitsemwo no mu makomine no mu bindi bihugu bariko barampamagara muri Mozambique bamaze kumbwira ati basi nimba mu Burundi batavyumva ingwino. Muri Uganda barambwiye ati ukabona hiyo ntariko baravyumva uzoca uzino. Ibaze vraiment ibindi bihugu biriko biramukenera, ariko wewe uracari ngaho umaze kuraba ikiganiro kimwe 2 3 ariko nturumva kano kamo. Habura iki? David, uyu munsi mu Ruyigi babakiriye gute abanyaruyigi? Mbega wumva umugambi rero barawumva cyane? Je navuga yuko batwakiriye neza. Urabona nkaho twashikiye ni ku isoko. Ku isoko twaje ubwa mbere bafise abanywanyi batubonye kuri ngaha nyene. Hanyuma abo rero nabo twadusanzwe dukorana kugira rero barashishoje barakurikirana buri kimwe ku kindi, kandi benshi baba i Bujumbura. Ari abayi Bujumbura n'abatayi Bujumbura. Rero abayi Bujumbura baraje kenshi kuri biro bararaba ingene bimeze, turicarana turaganira.
burya rero baravuga ati ni igitiri ni vyiza yuko n'iwacu ntidusigare inyuma aca rero babwira bari inoti tegura n'ingoga kibonobono David tumuzane natwe nk'abanyaruyigi ejo mu bantu miliyoni ariko bararondegwa hazobe harimwo n'abiwacu rero twebwe nk'ubu twaje urabona abantu twabasanze bari mu vyabo ariko by'ukuri je ndabona bagerageje twumviriza kuko abantu mudafitanye rendezvous ariko ndavye abaje uko bangana bagize akigoro by'ukuri eje no bako batwakiriye neza hanyuma kandi iracari intango ko muri ejo canke hirya ejo bizoba birushiriza uko twabibonye intango yabaye nziza n'ubu abantu baraciyandikisha ku bwinshi baracagura n'amavuta abandi bakagura imbuto izindi ntara twatembereye twarabonye amahegitari mwagiye murakota ahandi sinzi ko mwagura ariko henshi mwaratanguye kurima mbega hano mu Ruyigi vyifashe gute mwaratanguye kurima canke nyama mutaratangura muteganya kuzorima ryari urumva ntidushobora kurima ubwa mbere nta namwe vy'ukuri turagura sinje ngaha kuri kamera ngo mbeshe turagura turazi dutanguye kurima mu 11 henshi aho twarimye twarakose hanyuma ntidushobora kurima ahantu tudafise abanywanyi aho hantu kuko ibi bintu dukora ni ibintu dukorera hamwe rero urabona igihe cyaragiye umugambi je ndiko ndakora harimo akantu ko kugwanya Saturn ibintu vya individualisme Saturn twanje ko twasanze abantu benshi barafise imwemu yo kwikorana ariko rero imwemu yo kwikorana turabona neza yuko iyo umuntu abandanije yikorana ari anagera vraiment ntabandanye baba ariko arakorana n'abantu benshi bica bishoboka rero ntidushobora kurima ahantu tudafise abantu babikurikirana baba nk'ubu ndiko ndaraba n'ubu mbona abantu bariko bariyandikisha kombe rero bariko bariyandikisha je bisaba ko turonka itongo turironse tukumvikana ca turikota ca turima nk'ubu kubera ko turiko turagenda nk'ubu turimye ubu tuzotera gushika mu kwa gatatu hanyuma mugabo kandi nubwo tworironka imbere tuzoreka kurima kubera mugambi nakubwira wa forage yo kuduza amazi uwo mugambi nyene ni wo wanakozwe mu Cankuzo mu Cankuzo aho byaratworoheye mugabo kandi biraryoshe kurya mugambi tuwukora twaronsana ari tongo rinini kugire urumva bitwara uburyo bitwara uburyo yosaba ajya amazi wayadugije ni menshi bisaba rero wayadugije agende avomere umurima munini uboneka ubu roshaka tuvuge ku bantu bo mu Ruyigi imvukira zo mu Ruyigi haba baba ngaha canke aba mu mahanga canke Bujumbura basabwa iki icyo basabwa ibwa mbere manze mpere kubaba mu mahanga babone ko twaje ni wabo aje kurondera abakeneye kungukira mu burimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono sivyo hanyuma bakaba ariko baravyumva bakumva ari ibintu bizima nibahimirize abi wabo babijemo hanyuma ko bafise amikoro bagurira imitahe abi wabo nabo nyene babijemo kugira ngo muri cya gitigiri cy'abantu miliyoni n'abanyaruyigi bazobe baserukiwe mu bariko barikura mu bukene biciye mu burimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono no kugihingura hanyuma ko bari ngaha rero nabo bo twumva batashitse hano habereye ino sensibilisation babone yuko kibonobono oyo yabashwayemwo namusi kuguriye biro ngaha dukeneye bambwiye ko ngaha harimo komine ndwi komine ndwi zose dukeneye kubonamwo amabiro rero nibaze biyandikishe uwo mugambi baheze bawushikane iwabo hanyuma nta kindi bisigaye navyo tubasaba kwishiramwo ikintu kijanye no kubona yuko kazoza karategurwa kandi ico uzoba ejo ugitegura no munsi rero ndifuza yuko abarundi cyane abantu bo mu Ruyigi twagendeye no munsi n'abandi bose bamaze imisi batubona twifata minenegwe bareke kwifata minenegwe ahubwo baze dufatanye twikure mu bukene biciye muri mu kibonobono ni diri benshi baravyumva
ariko bagatinya kwinvestisa. Impamvu batinya bavuga ati twarigeze gushora muri ibi bigahomba, ariko nashaka ko wabwira ijambo rimwe gusa ry'impumure yerekana yuko project Kibonobono Oil itandukanye n'ayandi ma project bigeze kubona y'amafeki yabahenda muri ubwo buryo. Project nyinshi zivya abarundi ni online business. Niko bazita. Yego. Ni ibintu vyabera ku marezo. Kandi ni ibintu vya Pyramide de Charles Ponzi. Pyramide de Charles Ponzi ntiyivye abarundi gusa, ntiyivye abanyafrika gusa. Pyramide de Charles Ponzi nivyo abarundi benshi bibiwe mu ivyo bintu byose umva kumabwira ngo hariho nka n'abandi ngo baje ngo turabijamo ngo turibwa. Kenshi ugiye kuraba ibintu vy'ivyo abantu ngaha ni Pyramide de Charles Ponzi. Mugabo Pyramide de Charles Ponzi kugira ngo uyicike ndakubwira n'incabwenge ya mbere yo ku isi witwa Albert Einstein yaribwe muri iyo system. Rero ibi turiko turakora si online, oya, iyi ni projet Hamarero itandukaniro y'ubuze niri. Iyi ni projet Innova Moto. Iyi ni projet Innova ahubwo je ntangazwa n'abagwiza tunga. Ingene bo ari barabona deal nkiyi. Iki kitego kiravamo amavuta menshi usumba yava mu mise. Umuntu afise umuse uno musi. Umuntu afise ikigazi uno musi. Numukene. Ariko ntiwogereranya ikibonobono n'ikigazi. Atotuma wicira ikigazi ukarima ikibonobono. Oya, byose turabikeneye. Ubwo turavye espace, umutahe, uburyo ikigazi gitwara, imyaka camira. Gaca turaba n'ikibonobono. Kirafise akamaro. Ntawe bisa bisaniye. Kirafise akamaro. Ikigazi sinogiponda, gifise akamaro kacu Imana yakiremeye. Ariko ikibonobono naco nyene jewe ari ibintu nakunda kuvuga, ni vyiza ko abantu bagira plusieurs flux de revenus, ni kuvuga ama source de revenus akaba menshi. Uvise itongo ry'ikigazi himba n'igirindi ry'ikibonobono. Tera n'ibitoki nk'ibibonobono vyovyo biribandana n'ibindi biterwa impundu marembe. Rero kudafise umutahe w'ibigazi, kandi ibigazi ntibiba hose, mwaba ikibonobono kiba hose. Rero je gusa ndakigiranya n'ikigazi ku vy'amavuta. Rero sinavuga ngo wicire ikigazi ngo utere ikibonobono, oya, mugabo tera ikigazi ariko n'ikibonobono ntugishire inyuma kuko amavuta yacu ntanahahuriye na gatoyi n'ikikazi. Bibeyi ukanoti. Shaka rero tuvuge ku muntu ariho acumva ikibonobono. Ikibonobono mbega kimeze gute? Cyo mufasha iki uminimize umwanya kumbura uwo muntu ari ryambere yumvirije ikibonobono atahuremo ikintu kizima. Icyo novuga ikibonobono uwo kirima bikabwira uwo kirima nuko kizomuha amafaranga mu mwanya muto mu gihe kirekire. Uwo kwinvestisa nawe ni uwo kwinvestisa mu kibonobono nuko azoronka amafaranga mu kiringo gito kandi ayaronka ari menshi mu gihe kirekire. Uwo gura imbuto nawe akazirimira. Uwo gura imbuto akazirimira sivyo nuko azoronka amafaranga sivyo nawe nyene mu gihe gito kandi igihe kirekire mugabo nk'imyaka 5 gutyo. Muri make twe dukeneye umuntu investisa, niwe wa mbere dukeneye cyane. Twe dukeneye ko uwo gura imbuto ngo uje kurima, umutahe wokoresha ugiye kurima, wo pfuma uzana ugashira amahera ngaha. Ofuma w'investisi niho bikugirira akamaro n'abandi bikabagirira akamaro. Niho bikugirira akamaro, usanga uri kuratanga akazi kandi usanga utari kuravunika kandi usanga uri uraremera kazoza n'umwuzukuru wawe. Uyu munsi turimo duhimiriza abantu kurima igiterwa cy'ikibonobono. Gusa numva ashaka kumenya mbega
ni izihe mbogamizi muriko murahura nazo muri kino gihe muri mu ntango namwebwe kuko ndibaza ko ari ahantu amaso yanyu ataragera muvuga ati ibintu natwe turashaka kumenya ati bizoba bimeze gute izihe mbogamizi muhora nazo? Imbogamizi duhura ni z'abatadutahura abarundi bumva buke buke birikweza nawe urumva bica usanga nyene tuko turatakaza tuko turacererwa abarundi bumva buke buke. Ni kuvuga uwo ari wese umuntu yabitahuye abibwire mugenzi wiwe abibwire famiye yiwe kugire bazire rimwe. Je ahubwo kumbure I have a dream ko hazogera igihe abarundi twumvise idiri tukayifata nkama. Yes, turizeye yuko abantu bagiye kwiyandikisha ku bwishi kuko n'abantu bo ngaha anya mu Ruyigi bariko bariyandikisha kandi n'abantu atari abantu b'abasirimu vyataye n'abantu bato bato benareka uyu akoresha ntuzeye ashobora YouTube ashobora kuja kuri Google akandika rise akabona amateka yayo aciye n'ubwenge ashobora no kuza akavuga ati jawa tip nkamana yatange ashe nzobasonga ko ntabe bazoye. Tereka ubujuju rero tujijuke kugire tubone kure abana bacu bazabavuke basanga twarabateguriye. David reka ndagushimire cyane ku mwanya uduhaye. Yego namwe turabashimiye. Hanyuma turi muri quartier industriel ni hepfo ya Kotebu neza na neza imbere ya OK Bazaar. OK Bazaar Kangaro Hotel iri haruguru ucushikira biro yacu aho OK Bazaar itangurira. Muze muyandikishe muri benshi dukeneye abantu muri yoni kugeza ku itarike ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025 twubatse company imwe mu company izo bikomeye cyane ihingura amavuta y'ikibonobono kandi ikongera ikabihingura n'ifumbire kugira dufashanye na fomi kugira ngo dushike ku ntego. Ukeneye nimero nazo ngizo onya murashobora kubandikira mukabatora. Murakoze cyane. Yes, naho turi kumwe n'userukira Kibonobono Oil mu ntara ya Ruyigi. Ndabaha ikaze mwongera mwidondora mwaradukurikirana kuri Yagatech TV. Ego murakoze cyane nkuko bisanzwe ku mazina banyita Ciza Ildefonse abasanzwe nyine ndi mvukira y'intara ya Ruyigi. Ego kandi nkaba nserukiye imbere y'amategeko koperative Kibonobono Oil ngaha mu ntara ya Ruyigi. Murakoze cyane. Kibonobono Oil n'umugambi abantu bo mu Ruyigi bariko bakira gute muri kano kanya? Ego murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije. Tugerageje kuraba umuvuduko abanyaruyigi bariko barinjirana inyuma yo kumenya ibijanye na koperative Kibonobono n'umuvuduko novuga uri rwo hejuru kuko abaho twaba twinjiza tubibabwiye ku marezo sociaux ubwo no munsi murabona ko mwahishikiye abanyagihugu bumvise umugambi ngene umeze koperative ngene imeze uno munsi rero bariko barinjira ku bwishi ndetse hari n'abari batwemereye yuko tumaze kugurura biro bamaze kuronka inyigisho mu ntara ya Ruyigi bazosidukana niyo kugira ngo bijukiye koperative Kibonobono Oil ngaha mu ntara ya Ruyigi. Abanyagihugu bo mu Ruyigi basabwa iki mubasaba iki? Ico dusaba abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi nibavavanure n'ingendo za kera baze twiteze imbere duciye muri koperative Kibonobono Oil. Umunwanyi wo muri koperative Kibonobono Oil adukeneye tuzomutunganiriza neza nta kibazo na kimwe. Turahari ku bwabo kandi tuhari ku bwacu ku nyungu z'umunywanyi wari we wese wa koperative. Muri iyi minsi muriko murahimiriza abanyagihugu biyandikishe ni izihe mbogamizi muriko murahura nazo? Muri iyi minsi tubahimiriza twahura n'ibibazo bimwe bimwe by'uko hari ukuntu abanwanyi bonye abashaka kuba abanwanyi badatahura koperative. Hari abanwanyi bavuga ati hari amakoperative amwe twagiye turacamo yagiye aranyika ntitumenye ihirengero ryayo. None rero ivyo si bya bindi byo babigarutse kutwiba amafaranga yacu tugeza tukabasigurira, ariko no munsi hari abarose umuco nibaza yuko bagiye kubwira abagenzi babo izo mbogamizi two turahura zuko
amashirahamwe ya kera yabivye batabonye irengero ryayo, bamwe baronse umuco, kandi turashimira nyakubahwa David yaje arabahugura neza, bagiye baronse umuco. Nibaze yuko tugiye kuronka umurindi w'abanywanyi benshi batwitura hajya ku biro mu minsi nyirango koperative ngaha mu Ruyigi ishobora kuba iya mbere. Turiko turaraba ingene abenegihugu bariko barayitabirira inyuma yo kuronka inyigisho. Murakoze. Yego, ndabashimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Yes, uburo naho twakiriye umunywanyi mushasha muri koperative y'Ikibonobono Oil. Ndabaramutsa cyane mama. Mwiriwe cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Yego, uyu mugambi w'Ikibonobono mwawumvise ryari? Hehe. Je umugambi w'Ikibonobono ndawumvise no munsi kwitariki no munsi ya 21. Yego. Kana cyenda utahura. Ciye ninjira. Kugira natwe turako twokwiteza imbere ko tumvise ifise akamaro kenshi mu buzima bw'iwacu. Tubwire akamaro kamwe canke tubiri wumvise uyu mugambi ufise. Akambere numvise yuko Kimonomono ikiro kirogurishwa 6 gasumba ni nk'idolari basi. Chanda wumva ikindi narumvise yuko Kimonomono kifise ari umuti mu miti kama bari barabuvuze yuko upfura ingwara nyinshi. Nace manza kuguranya amavuta nuko tunywa natunyoye. Natunyoye nukuvuga rero cye ninjira uwo mugambi nanisha ninjira muri shirahamwe y'Ikimonomono kugira turabe natwe ko twokwisununa kuko mwavuze ati bisumbikaha kandi Kimonomono cyari cyaje kera hama ikabari bari ryo hejuru. Kimonomono kiburucigisha neza twatubibona mu matongo iwacu tukabimomora ntiwamenya akamaro bifise mugo no musi twamenya akamaro cyo gituma twaciye twinjira. Umuntu ataratahura uyu mugambi ni ikihe kintu wamubwira? Umuntu ataratahura uyu mugambi nuko abanyagihugu bose wari we wese yokwinjira muri uwo mugambi w'Ikimonomono kuko twumvise ufise akamaro kenshi ko baratugurira tukashora hanze tukaja mu mashirahamwe tukabirima hamwe umugambi uba umugambi mwiza. Yego. Ni ikihe kintu nawe ugiye gukora nk'umunywanyi w'ishirahamwe? Genda umunywanyi w'ishirahamwe nuko ngiye kuza ndakotiza duterera kugira turime amakoperative turime tworore Kimonomono kigwire mu gihugu cyacu cy'u Burundi baroze baraza kudushorera abanyamahanga batanu kudushorera. Twe twifuza yuko tugira umuryango w'abantu muri yone. Ngiye kuvyigisha mbere ndohera ku bana biwanje batangore binjire n'abandi n'ababanyi ndababwire. Yego. Ubu naho twakiriye umushinga ntahe nawe nyine aheje kwinjira mu muryango w'Ikibonobono. Ndabaramutsa cyane umushinga ntahe. Mwaramutse cyane. Yego, mumeze neza? Turakomeye. Uyu mugambi w'Ikibonobono ni umugambi mwumvise ryari? Umugambi w'Ikibonobono haraheze ngira nk'ukwezi nawumvise. Ni umugambi ukiwumva wakiriye gute? Bo nkiwumva kubera turamaze kumva imigambi myinshi. Bo sinabaye mbere interese cyane ico gihe. Narabonye yuko hari imigambi imwe yaza ikagenda ikadusiga bamwe ikabasiga uko yabasanze, ariko mu nyuma maze kuwumva neza na neza maze kuwusigurirwa natahuye none nashoboye kwinjira. Nakaye kantu kakabijya wasanzemo muri uyu mugambi abandi bantu bishobora gutuma nabo baza kwifatikanya nawe kugire ntimwikorane mwenyene? Bo akantu numvise kakabijya ariko naje katumye ninjira nuko muri uwo mugambi tumvise yuko umutahe ushizemwo abari umutahe nyene ibizokorwa byose bizoguma bikugarukako. Niho haho naje nuwono hanurira canke no himiriza kwinjira nogenda ndamubwira iryo jambo nanje ryankoze ku mutima yuko umuntu umutaha ashizemwo canke imitaha ashizemwo nitwamara kurima ico Kibonobono tukunguka inyungu tuzoronka umwe wese bizomugarukako kubera imitaha yashizemwo. Ndashaka ubwira akajambo kamwe canke utujambo tubiri ku muntu ariko aratinya gushiranya imitahe, ariko uwo muntu yahageze ku mugoroba agenda hana kinwera agacupa. Amacupa yo barazimvye ariko Ikibonobono ni ikintu ushiramwo rimwe kikazokungura imyaka myinshi. Uwo muntu wamubwira iki? Bo jewe ico no bahamagarira canke ico no babwira nuko vraiment nkuko mubivuze
canke nkuko mubizi umuntu arashobora kuba avuye muhira afise nk'inoti y'ibihumbi 200 ku mufuko ariko ashitse kwibarabara kabona mu kabare gahura n'abagenzi agataha mbere n'amadeni yariye iruhande y'ivyo 200 yarasohokanye ariko uciye ufunga ipepu kono ngira niko no bivuga canke ukihihangiro nk'abantu twamaze kwitahura mu gihugu cyacu Burundi gati jewe vya 600 basi canke 12 vy'ibanze kanembere ndabitange ariko ndazi yuko umwanya n'umwanya bizongaruka none rero nkuko mwari mubimbajije no hamagarira abene igihugu nka bose kwitabira uwo mugambi kuko nacu umugambi nacenda gushima kubera ari ibintu tuzorima ibigori turabirima nta yindi nyungu twiteza turi ko tubigurisha mu isoko ariko byo umuntu azoba ari muri koperative yego reka nagushimire cyane murakoze cyane.